uzosikia Gisi Rapper na Alan Kiss muri Kiyago Style Music. Tugarutse ukundi turi mu gikoni nkuko mubibona. Twaje gucira fire amajambo ni ayandi imitoma murazi ko yuzuye Mr n'imvura. Alan Kiss murabizi yaji ya malaika wangu kunze ni jewe Shamis, yeah, nawe utagere kwa Shamis. Ushaka ngoriki minduke gute Shamis, kugira nawe konyemera, yeah, kugira nawe konyemera. Mwatumenye ku ndirimbo nyinshi zitandukanye, indirimbo nka Ubushapu, Beshabandi, indirimbo ya Shamis, umu ex wanje, indirimbo nka Ndepana. Turamenye ko Ndepana ariyo ndirimbo duherukira ko turi hamwe. Inyuma yo ngaho mu wese yashoye kubandanya ko ibikorwa vyiwe ukwiwe, atari muri groupe ya Kiyago Style Music akora ku gatwe kiwe. Me ubu dusuye kugaruka kandi tuje bushaka
Koresha magazungu akakwita shushu Kumbara kubesha Ugukunda ari jewe ugushaka ari jewe Ugukunda ari jewe ugushaka ari jewe Mama Uri mudemu w'umujama kandi umujama wanje cyane ariko nanje baby ndashaka dukundane kandi ndashaka cyane ujya mu kipe muhebane Ricky ndazi neza ko umukunda umukipe wamupfiriye yamakubwira ibintu utibaza ko ari seriye nawe wamwishimira ndaguciye intege